Haravuzwe ikawa ishika ku matoni 86 yariko iragomba gusohokanwa igihugu c'u Burundi ija mu Rwanda hari Bubanza yafashwe kuko yagomba gusohokanwa mu buryo bwa magendo. Tunabeshuza amakuru yagiye avugwa kuri iyi dossier iyi kawa yari ifashe ya fraude. Mwarumvise abantu bamwe inkozi z'ikibi nyene basanzwe bafise intumbero yo gucafuza Uburundi n'inzego zabo bagenda bavuga ngo urumva ngo n'ubusuma bukomeye ngo bwakozwe ngo n'inzego ngo z'umukuru w'igihugu ngo n'abamwegereye. Nkuko mwabikurikiranye ukwezi kw'icumi na rimwe ku mwaka uheze umwaka wa 2025 haravuzwe ikawa ishika ku matoni 86 yariko iragomba gusohokanwa igihugu c'u Burundi ija mu Rwanda hari Bubanza yafashwe kuko yagomba gusohokanwa mu buryo bwa magendo. Kuri ivyo rero hariho inkozi z'ikibi zibiri zafashwe zagirizwa kuba arizo zariko zirakora iyo fraude, zirafungirwa hariya i Bubanza. Izo nkozi z'ikibi rero zahavuye zifungurwa hanyuma mbere ziranatinda ziratoroka. Muti rero vyagenze gute? Hariho umuntu yitwa inkozi y'ikibi yitwa Nyandwi Claver batazira Mwarabu, asanzwe akora muri iyi dossier yagirizwa ivyaha vyo kwiba biciye mu ruyeri, gutanga ibiturire no kuyitirira amabanga udasanzwe uko ujejwe ukora. Uyu rero niwe yakoze ivyo kugira ngo bigende gutyo. Muti yabigenjeje gute? Yaramenye yuko hari abantu babiri bafashwe bagirizwa iriya fraude. Amaze kubimenya yaciye atuma abandi bantu cyane uwitwa Shimirimana Peniel amubwira ati genda ubegere bari abantu babiri bafunzwe babwire yuko jewe nshobora kubafunguza batanze amafaranga. Uyu muntu yitwa Shimirimana Peniel yaciye agenda arabegera hariya ababwira yuko amuhereza amafaranga miliyoni 200 kugira ngo bashobore kubafunguza, kandi barayamuhaye izo miliyoni 200. Hanyuma agarutse aho guha izo miliyoni 200 iyindi nkozi y'ikibi yamutumye yaciye imuhereza mwo imiliyoni 25 gusa. Hanyuma uyu arakira izo miliyoni 25 z'amarundi, mugabo nawe mu nyuma havararonka amakuru yuko bari abantu ahubwo basabwe kandi batanze imiliyoni 200 y'amarundi. Niko guca agenda wenyene yigira hariya i Bubanza kwirabira bamwe bapfunzwe, aca abwira umushikirizamanza wa hari Bubanza amubwira yuko atumwe atumwe n'abantu bo hejuru hariya ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Aranavuga uwumutumye neza na neza ko ari intwazangabo ikomeye ikorerayo, ko ariyo imutumye kwaza kurekuza abo bantu. Ati abo bantu arabishinga ati nibo barekure igihe cyose bazaba bakenewe, nzoheza jewe nyene ndabazane. Arasinyira umushikirizamanza wa hariya, uwo nawe arabarekura abo bantu. Ntivyahereye ngaho, bamaze kubarekura yaciye abegera nabo arababwira ati burya nari amafaranga mwari mwahaye ujya wa mbere uyu Peniel Shimirimana nawe nyene turashobora kuyamwaka. Ati kandi yose akayasubiza, kandi bahavuye babigira gutyo nyene baca barayamwaka za miliyoni zose zishika ku 200. Mu nyuma rero abari barekuwe bari babahaye umwidegemvyo w'agateganyo, bahavuye nabo nyene baca bahunga.
dufatiye rero kuri ibi duhejeje kubabwira ukungene vyagenze, ico ubutumwa twagira duhe abariko baratwumviriza n'ubu bukurikira, nuko muri iyi minsi ibi tuvuze n'akarorero kamwe gusa k'ubukozi bw'ikibi bugize iminsi bukorwa bwinshi bujanye n'abantu bagenda biba bakoresheje uruyeri, biyitirira abategetsi bamwe bamwe cyane cyane abategetsi bo hejuru. Mwaravyumvise abiyitiriye umuvugizi wa nyecubahiro mukuru w'igihugu, mwarumvise abantu benshi bagenda biyitirira nyecubahiro mukuru w'igihugu wenye n'ubwiwe bakubahuka, mwarumvise abagenda biyitirira umutambukanyi wiwe, uyu nawe murumva ko yitiriye ku kirimba nyene akanavuga mbere n'intwazangabo ngo biba yamutume. Aba bantu rero baragisibije kandi bakoresha uburyo bwinshi cyane cyane uburyo bwa ku matelefone. Uza wumva bagutelefonye ngo ndikanaka nkorera ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ngo tegura dosi, ngo hari akazi kihutirwa, ngo hariho mission ngo bagomba kuzokurungikamo ngo bakwizeye, bagaca batangura gusaba amafaranga. Aba bantu rero bariko bariba kandi abantu bamaze gufatwa bibwe muri ubwo buryo ni benshi cyane. Aha rero ibi tuvuze n'akarorero murumva yuko yivye, yagizwe ivyaha bitatu vyose bahereyeko, byose yabikoze yitirira ko atumwe nabo ku kirimba, ko ari ku kirimba bamutumwe, kandi murumva yuko abantu bibwe. Rero sabo bonyene ni benshi bamaze kwibwa muri buno buryo. Aha rero tugasaba abantu kurikanura, abantu bareke kwibwa n'umuntu ababwiye yuko abatelefone babwira ati jewe nuhorera ku kirimba ntumwe n'umutegetsi none gira ibi nibi ngo banzurungike amafaranga ya dosi. Abantu bagaca barungika kandi bakaruhira kwiba. Abantu rero bagabe igihe cyose baronse bari abategetsi bababwira, nta numwe ashobora gutuma ko umuntu gutyo apfa kubigira gutyo. Bagutumye ko intumwa baraguha icanditse, bataguhaye icanditse cugenda ubaze abajejwe intwaro, ubaze abajejwe umutekano bakwegereye uti mbega ibi bintu ko umuntu ariko ambaza ibi nibi byo bari byo. Hanyuma abategetsi nk'abariya naho bo bariho batanze ubutumwa ntibashaka kwaka amafaranga umuntu. Abantu baza kubwira ngo tangura ngo uzana amafaranga y'idosiye ngo mugango hari amafaranga banza kuriha ngo bikagenda ukuntu cyo mumenya ko muri ko muriba. Nibwo butumwa rero twagomba gutanga, tunabeshuza amakuru yagiye avugwa kuri iyi dosi iyi kawa yari ifashe ya fraude. Mwarumvise abantu bamwe inkozi z'ikibi nyene basanzwe bafise intumbero yo gucafuza Uburundi n'inzego zabo, bagenda bavuga ngo urumva ngo n'ubusuma bukomeye ngo bwakozwe ngo n'inzego ngo z'umukuru w'igihugu ngo n'abamwegereye. Ngira mwaravyumvise, bajya ababivuga nka biriya n'abakorana nabo nyene n'inkozi z'ikibi, intumbero bari yo gucafuza inzego z'Uburundi n'abazirongoye. Nta bantu musanzwe muzi bategetse nka bariya twitoreye twishiriyeho boshobora kubakwa ngo baje mu manyembwa nkayo.